Haleluya. Haleluya. Dushima Imana gitondo ciza aho twongeye kugira umugisha kuba mu ngoro yayo. Dushima Imana kubw'indwi tumaze hano, ku munsi wa kabiri twarabanye, ku munsi wa kane twarabanye, ku munsi wa gatanu twarabanye, n'uyu munsi ku munsi wa Mungu turabanye. Haleluya. Turabashimiye mwese ukuntu mwabanye natwe, ukuntu mwadushigikiye, ukuntu atacu mutakoze kugira ngo twumve tumerewe neza hano hantu. Yesu abaha umugisha kandi mushishikare mumukorera, mushishikare mutanga ivyanyu kubwiwe, mushishikare by'ukuri mu abana muri uyu muryango, kuko turabizi yuko ntawakoreye Imana yikoreye amaboko, ntawubasha Imana itamwubahishije, kandi ntawagendanye nayo itagaragaje ububasha bwayo ku buzima bwiwe. Rero numva nababwira ngo kuza gusenga so gutakaza umwanya. Iyo dusenze Imana irumva. Bene data, iyo dusenga Imana iratwumva kandi Imana ikatwishura. Haleluya. Rero dushishikare dusenga, dushishikare turondera mu nyonga hayo, dushishikare twuyubaha, dushishikare dukora iki tubwira cyose gukora kubw'icubahiro cyayo. Nayo izogenda ibana natwe, izogenda idushoboza, izogenda yigaragaza, izogenda ububasha bwayo bugaragara, tuzogenda tuyibona ku munsi, tuzogenda tubona ugukora kwayo, tugenda tubona ugutabagwa nayo. Imana ishimwe. Rero turashimiye uburongozi bw'ishengero Abundant Life Church, batugiriye icizere bakumva bo tubwira tukaza kubana namwe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubwire ngo umuntu akubwiye ngo ingusigaranira ishengero aba ari umuntu akwizeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko nshobora kumara indwi hano nkasiga ndoza ishengero. Haleluya. Kuko bujya mu mukozi w'Imana habamwe gukiza no kwica. Rero ndamushimiye yuko yatwizeye, akumva yuko nahadahari ico tuzobagaburira azoba ari kibafasha gukura, atari kizobasubiza inyuma. Imana ishimwe cyane. Rero turamushimiye n'uburongozi bwose bwa Abundant Life Church, mwarakoze kutugira icizere, kandi n'ikindi gihe muze mutubwire tuzoza. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi turi muri teme ivuga ngo kumvira ijwi ry'Imana. Aya majambo twayaganiriye ko kabisa, twafasha akanya kukuganira kuri aya majambo. Twasanze kumvira ijwi ry'Imana ni ibintu rimwe na rimwe biba bitoroshe, ariko ni ibintu vy'ingenzi cyane mu buzima bwacu. Kuko akenshi tubaho ubuzima hariho ibintu twumvira, tubaho ubuzima hari ibintu duha priorite, tubaho ubuzima hari ibintu twumva dushaka gukora nk'abana b'abantu kuko tuvyumva tubitahura. Ariko ndashaka ndakubwire ngo burya ni wakora icyo Imana ikubwira uzokora vyinshi kandi vyiza kurusha gukora ibifashanye n'ivyo wewe wumva n'ingene wakuze ubona ibintu. Ndashaka ndakubwira ngo ugukora kwacu kudepandana n'ingene turabona ibintu. Haleluya. Rero iyo dukoze, iyo tubayeho ubuzima twumvira ijwi ry'Imana, tubaho neza kuko dukora ubugombe bw'Imana mu kubaho kwacu. Ubugombe bw'Imana ni iki ku buzima bwacu? Ubugombe bw'Imana ni kibanza Imana idushakamwo, ico kibanza nitwakibamwo tugabaho bihwanye n'Imana yateguye ku buzima bwacu. Ndashaka ndakubwira ngo ukubaho kwawe munsi y'izuba si ubugombe bwawe, ariko ni ubugombe bw'Imana. Kubw'ivyo ntiwemerewe kubaho en dehors y'umugambi w'Imana. Kandi ikintu cyose kizokubera cyiza nuko wemera kwimatanya n'icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe biba bigoye. Kubera iki biba bigoye? Kuko ari igihe umugambi w'Imana ku buzima bwacu ubutandukanye n'imigambi yacu. Kuko umuntu wese arafise ses plans, arafise ses projets, arafise kuntu yumva ibintu, arafise ukuntu atahura ibintu. Ariko ndashaka ndakubwire ngo reka twemeranye n'uko Imana ivyumva, tubeho selon umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Ndashaka nakubwira igitondo ngo ikintu cyose cy'agaciro kigira ikiguzi. Nta kintu cyiza kidafise agaciro. Nta gihari. Ikintu cyose cyubashwe, ikintu cyose kibitswe kure ni ikintu de valeur. Nawe ndashaka nakubwira igitondo uri umuntu w'agaciro imbere y'inyonga z'Imana. Nico gituma iri kiguhaye amajambo kugira ngo ushishikare kuba mu kibanza Imana igushakamwo, kugira ngo igukoreshe ivyo ishaka, ivyo yateguye kuva kera. Haleluya. Ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana hari igihe iyo tubayemwo abadukikuje batawumva. Kubera iki? Kuko akenshi hari igihe umugambi w'Imana udusunikira kure y'ivyo dusanzwe tubamwo. Hari igihe umugambi w'Imana udutwara kure bivanye n'inyungu tuba dusanzwe twumva. Kuko burya gukora ikintu wumvamwo inyungu biroroshe, ariko ndashaka ndakubwire ngo hari n'ivyo dukora tutabonamwo inyungu, ariko kuko Imana ibonamwo inyungu tukazosanga plus tard vyatubereye ivy'ikimazi cane. Haleluya. Duhe Imana icubahiro. Turiko turajana. Haleluya. Ndashaka ndakubwire ngo ivyo wumva kumengo ni vyiza uyu munsi, ejo ushobora kuzosanga bitari vyiza, bivanye nuko umuntu uko agenda kura, uko umuntu agenda agira experience mu buzima, agenda atahura ibintu. Ndashaka ndakubwira ngo tukiri abana hari ibintu baduhaniye abavyeyi. Ico gihe baduhana twumva umengo baratwanka, twumva umengo bariko baraturenganya, ariko uyu munsi iyo tubonye ivyo vyadukoreye mu buzima bwacu turafukama tugashima Imana, tukavuga ngo iyo bataduhana uyu munsi ntituzi ico twari kuvamo. Hari igihe twifuza ibintu nk'abana b'abantu, ariko Imana ikavuga ngo ivyo uri kuransaba sindabiguha uyu munsi, bivanye nuko sindumva yuko muri wewe nta capacity, nta rugezo, nta nkomezi uragira zo gushobora kujera ivyo bintu. Ndashaka ndakubwira ngo nta gihe na kimwe Imana izoduha ibintu tudafitiye capacity. Nico gituma nk'abana b'Imana twige kwiconnecta, twige kubana nayo, twige kumenya ngo mbe mwana mu gihe nk'iko nshaka kwiki, unyifuza kwiki, nyigisha mpishurira, nyereka. Sishaka kubaho uko ndavyumva, kuko ninabaho uko ndavyumva ndahusha akaryo, ariko ndashaka kubaho selo programme yawe. Bene data, uzoba umuntu adasanzwe, uzoba umuntu adasanzwe nutemeranya n'ingene wiyumva, ari ukavuga ngo ndashaka gushitsa umugambi w'Imana ku buzima bwanje. Haleluya. Rero twaganire ku mapoint menshi. Rero ndiko ndiyumvira ukuntu, kuko ndabona benshi tutari kumwe, ndiko ndiyumvira ukuntu ndaresuma hama nigisha ivy'uyu munsi. Imana ishimwe. Ariko turihuta. Imana ishimwe. Mu ndwi hagati turazi ko bitoroshe ko muboneka, ariko twaganira ibintu bikomeye, twaganira ibintu vyinshi, twaganiriye ibintu vyadufashije abenshi, kuko twaratahuye inyungu ziri mu kumvira ijwi ry'Imana. Haleluya. Po ya mbere twaravuganye yavuga ngo twasome mu vyahishuwe Yohana 3:20. Bibiliya tubwira ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Amajambo kumvira, umuntu ashobora kumvira icyo atumvise. Imbere yuko twumvira ijwi ry'Imana tubanza kumva, hama tumaze kumva umuntu agira guhitamwo iki gukora. Haleluya. Ukumva ni kimwe, kumvira ni kindi. Nshobora kumva icyo mbwiye ariko sindagikore, bivanye n'impamvu imwe cyangwa iyindi. Rero Bibiliya tubwiye hano ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ngira gute ndinjira iwe. Ndashaka turabe hano hantu kumva, ukumva ijwi no kugurura no guhitamo k'umuntu. Uyu muntu natugurura ntamena urugi. Rero hari igihe tubwira Imana ngo Mana ibi bintu vyagenze gute, ibintu sidavyumva, ibi vyagenze gute. Aho twari kumwe twaragendera babwira ngo Imana yacu yubaha ama decision yacu. Kubera iki? Kuko Imana yaturemye idushiramo guhitamo, kandi uguhitamo kwacu, haleluya, uguhitamo kwacu Imana irakubaha cyane. Nico gituma uyu munsi ni wahitamwo neza, ejo hawe haraba heza. Kandi ukagira amahitamwo mabi, ejo hawe hazoba habi.
kubera iki? Kubera uguhitamwo kwacu k'uyu munsi kuzotuvyarira ejo hacu heza canke habi. Rero hari ibintu rimwe na rimwe tuba twumva umengo hari yindi force iri en dehors y'ubuzima bwacu izoza guhindura ibintu, ariko ndashaka ndakubwire ngo ejo hawe harashobora kuba heza bivanye n'ingene uhisemo uyu munsi. Ndashaka dufate ubuzima bwacu mu minwe yacu, kuko ndashaka ndakubwire ngo hamwe n'Imana tuzokora ibikomeye, ariko ni hamwe n'Imana, ni twebwe nayo. Nukuvuga twikuyemwo ntishobora kudukoresha ibikomeye twavuyemo. Uyu munsi nyamba ndi hano nuko nayemereye kuhaba, iyo ntahaba ntiyari kuhanzana ku ngufu. Imana ishimwe. Rero ubuzima bwacu hari nk'amahitamwo. Iri jambo rero ratweretse ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi ndinjiriwe dusangire, natugurura sininjira, kuko yubaha amahitamwo yacu. Haleluya. Luka 11 ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 28, Bibiliya tubwira ngo Yesu akivugana n'ishengero ngo umugore umwe ashirijwe hejuru aramubwira ati irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramwishura ati cyane cyane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Haleluya. Uyu mumama yaravye Yesu, abona ibikorwa akora, abona ukuntu ahagarara imbere y'ishengero, abona ukuntu asengera abagwaye bagakira, abona n'umuntu w'igitangaza. Aramubwira ati ariko umumama aja mu buryo bw'umubiri, aja mu buryo bw'ibigumbagumba, agerageza kwimajina umuvyeyi w'uwo mwana. Aravuga ati ariko umuvyeyi yakuvyaye arahiriwe bivanye n'ibikorwa yari karakora. Ariko Yesu aravuga ngo nivyo wamvyaye n'umuhigwe, ariko na cyane cyane bisigura ngo nivyo, ariko hari kiruta. Nukuvuga ngo umuhigo nyawe ngo nuwumvira ijambo ndiko ndigisha, nuwumvira ijambo yamara kuryumva akaribungabunga. Ndashaka ndakubwire ngo ikintu tubungabunga ni ikintu cy'agaciro. Ntushobora kubungabunga ikintu kitari cy'agaciro. Uyu munsi kumvira ijambo ndiko ndakubwira ukarishira ku muzirikanyi, ukarishira muri ntibate, nuko wumva vy'ukuri ari ijambo rigufitiye agaciro mu buzima bwawe. Rero ufise amahitamwo kuryumva ukaribungabunga canke kuryumva ukarirojeta, vyose urabifitiye uburenganzira. Iri jambo ngiye kukwigisha uyu munsi rishobora guhindura ubuzima bwawe ni wabihitamo, rishobora no kutagira impact ku buzima bwawe bivanye n'ingene wabihisemo. Rero ndashaka ndakubwira ngo amahitamwo yacu arakonta cyane ku buzima bwacu. Haleluya. Twasomye Abaroma 8 ku murongo wa 14, Bibiliya tubwira ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bene data, biragoye cyane ko dushika mu mugambi w'Imana, biragoye cyane ko twumva ijwi ry'Imana tutarongorwa na mpwemu yera, kuko mpwemu yera ni wa duconnecta tukarongorwa n'ikijuru n'icimana ibishaka ku buzima bwacu. Hari ibintu byinshi byoshobora kutuyobora, dushobora kuyobogwa n'ivyo tubonesha amaso, dushobora kurongorwa nabo dushobora kuba kuyobogwa n'ibidukikuje, dushobora kuyobogwa n'imiryango yacu, dushobora kuyobogwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ndashaka nabwira ngo hari ibintu byinshi bishobora kugira influence ku buzima bwacu, ariko Bibiliya tubwiye ngo abayobogwa na mpwemu w'Imana, abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Bisigura ngo abo ntibayobogwa n'ibigumbagumba byabo, ntibayobogwa n'ingene biyumva, ariko bayobogwa n'Imana nzima iri mu buzima bwabo. Iyo mpwemu rero nitwayemera ko tuyobora, ntituzokora ibya kameremere, ntituzokora ibyo dushaka, ariko tuzokora ibihwanye n'icimana ituvuga ko itugomba ko. Uyu mugo igitondo ndasenga ngo uyu munsi uko waje wiyumvira, uko waje ubona ibintu ntabari kutaha. Imana ishimwe. Kandi ndizera yuko mpwemu yaradushoboza. Haleluya. Po ya mbere twaganiriye ko rero twaganiriye kuri point ivuga ngo iyo twiyemeje kumvira ijwi ry'Imana, abacu bavyungukiramwo bivuye ku isezerano Imana iduha, bigatuma n'uruvyaro rwacu rutwigira ko bagakora nk'uko babonye iwabo bikogwa. Abo twari kumwe twasomye mu itanguriro 26 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, turasoma no mu itanguriro 26 nyene guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 29.
twaganire ku makuru ya Isaka abwigwa guhunga hatera ngo inzara ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Ngiyo nzara itera ngo itandukanye n'iya mbere. Isaka muri programme yiwe yarazi yuko agira hungire muri Egiputa, ngo ariko uhoraho Imana aramusanga aramubwira ngo Isaka ntuhungire muri Egiputa, ariko guma muri iki gihugu cy'Abafilistiya, nzokiguheramwo umugisha, iki gihugu nyene nzogigukomererezamwo, iki gihugu nyene nzokigutabariramwo. Yesu nashimwe cyane. Isaka yumvira ijwi ry'Imana aguma muri ico gihugu. Uhoraho aramubwira ngo ico nasezeranye so Aburahamu, haleluya, ko nzoguha umugisha nawe n'uruvyaro rwawe nzobaha umugisha. Isaka ngaba muri ico gihugu, abiyo muri ico gihugu. Bibiliya tubwira ngo uyo mugabo ngo aba umutunzi, ngo agera ahantu ngo aba umutunzi bihebuje, ngo bituma Abafilistiya bagira ishari ku buzima bwiwe. Bene data, ndashaka kubwira ngo hari ikintu Imana ikora mu buzima bwacu iyo tuyumviye, bigatuma abantu bose babimenya yuko twumviye Imana, bigatuma abantu bose bamenya yuko Imana twayizeye kandi Imana yacu ari ikomeye. Ngo hagera ahantu ngo umwami wa Filisitiya yitwa Abimeleki ngaragenda aramusanga Isaka, aramubwira ati Isaka, twasanze wowe uturuta, icyo tubera cyiza tuvemwo ugende. Haleluya. Ngo Isaka aravuga ngo nta mpamvu yo kunigana, nubundi naje nk'impunzi, none ko nirukanywe. Bene data, iyi impunzi isavye ubuhungiro ikirukano, nta yandi mategeko ayirengera abaho. Ikikora yexecuta itegeko ryasohotse. Imana ishimwe cyane. Ariko ndashima Imana yuko iyi Imana yaguvugitse ko, iyi Imana yakubwiye ukayumvira, aho uzoja hose izogusangayo. Isaka ngava mu gihugu cyabo ari agenda. Ngamaze kugenda ngo asibura amariba ngo yase bari baragize gute, bari barasibije. Bibiliya tubwira ngo iriba rya mbere ararisiburura bararigwanira aragihoza. Haleluya. Ngo irya kabiri ararisiburura bararigwanira aragihoza. Ngo irya gatatu ngaburo barigwanira. Bibiliya kiravuga ngo agita Rehobote, aravuga ngo uhoraho gadushize ahiyaguye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya cyatubwira rero ngo ku murongo tumanutse ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 9, Bibiliya tubwira ukuntu umwami Abimeleki yatoye kabine yiwe ngo bagenda kurondera Isaka kugira ngo bagire gute, bagire pact yo kuzobana amahoro. Baragenda barashika ngo Isaka babonye arababwira ngo mbega ni iki kibazanye iyondi, ndabizi neza ntimunkunda, icyatumye munyomora nuko mwanyanka, ikitumye mugaruka iwanje ni giki. Umwami Abimeleki aramubwira ngo twaragize analyse, turaraba dusanga Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Dusanga Imana yabanye nawe, dusanga Imana yaraguhezagiye. Rero twasanze nta mpamvu yo kwanga umuntu Imana yahezagiye. Tuje tugirana amahoro kugira ngo ntuzu duteze ibibazo, kuko twamaze kubona. Bene data, ndashaka ndababwire ngo uw'Imana yahezagiye uze wimatanye nawe, kuko ntacyo wokora ngo uhindure icyo Imana yamuvuzeko. Isaka ngamaze kuvyumva arababwira ati ngo abazitegurira inzimano arabagaburira barataha. Arababwira ati namahoro, tuzobana amahoro, kuko Imana yanje ni Imana ikomeye, ni Imana y'inyamahoro, ni Imana mbiriza, ni Imana yugura atawugara, ni Imana ihisemo guhezagira, nta muntu yovuma, ntibikunda. Nico gituma twige kumva icyo Imana bitubwira. Bene data, nitwajana nayo, nitwabana nayo, nitwaba bayo vy'ukuri, nta kizotugwanya kizodushobora. Haleluya. Po ya kabiri twavuze ngo ivuga ngo kumvira ijwi ry'Imana bidutuma tubaho abandi bariko bicwa n'inzara. Twumvise amakuru ari mu Bami ba mbere igice cya 17, kubandika mwandike Abami ba mbere igice cya 17 guhera ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 16. Twaganiriye ku makuru ya Eliya atumwa ku mupfakazi w'i Zarefati. Haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Eliya abwigwa kugenda i Zarefati ngo ku mupfakazi, ahabwa recommandation ivuga ngo uwo mupfakazi azogutunga kugeza igihe inzara izoherera. Bibiliya tubwira ngo Eliya yinjira muri ico gisagara, ngo akicinjira ngabona umupfakazi ariko atoragura udukwi. Haleluya. Eliya hamagara uwo mupfakazi aramubwira ngo woshobora kunzanira amazi yo kunywa.
nyamupfakazi ngo kigenda Eliya aramubwira ngo hamwe no kunzanira amazi yo kunwa unzanire uncumbire n'akagari mfungure kuko ndashonje. Umupfakazi aramubwira ngo ndakurahiye ukubaho kw'Imana nzima, haleluya, sigaranya agafu gakeyi n'utuvuta dukeyi mu ikarabo ngiye kugacumba ndakarya n'umwana wanje duhite dupfa, haleluya. Ariko mu mugambi w'Imana, muri programme y'Imana, ijuru ryari ryamaze kumutegura, ryari ryamaze kumushira en disposition ko agiye kuba, umviriza, agiye kuba inyishu y'umukozi w'Imana Eliya. Bibiri tubwira ngo Eliya aramubwira ngo umviriza, genda ukora uko ndakubwiye kuko Imana irambwiye ngo ako gafu nikazokwigera gahera, nayo mavuta ntazokwigera hera, haleluya. Bene data, ndashaka kubwire ikintu kimwe. Turakeneye kubaho ubu buzima twumva duhishurirwa, tumenya abantu Imana iba yadutumyeko, tukamenya neza icyo Imana ituvugako, tukamenya icyo Imana idushakako. Umupfakazi ntiyaja mu manalize maremare yiyumvire ukuntu agaseke katohera mwifu, haleluya. Bene data, burya cyatwishe ni ubwenge. Ubu bwenge buke dufise nibwo bwatwishe. Dukenera gutahura ibintu byose. Hari amakuru numvise uyakana gatoyi kari kuri Oseya gahura n'umupatiri yarakomeye cyane, yarafise amadoktora menshi, ngo yariko agaragaza kwanariza ubutatu butagatifu, haleluya. Imana data, Imana mana, Imana mutima mweranda, Imana mu butatu en 3 dimensions. Ariko agerageza kuvyiga bivanye n'ingene yize n'umudokteur, yagize des recherches nyinshi cyane, afise ubwenge bwinshi. Ariko aravuga ati none ibintu twigisha abantu c'est comment? Hama ahura n'akana ngo kuri Oseya ngo kimvye akanogo kariko kagenda kayora muri Oseya amazi kaza karundamo. Hama arakabaza ngo wa mwana ivyo uri kurakora nibike? Karamubwira ngo ndiko ngerageza kwimura kiya kiyaga ndagishire hano. Nyamugabo aramubwira ngo ivyo uri kurakora nibishoboka, shaka ureke kwiruhisha. Ngo nyakana karamubwira ngo nawe ivyo uri kuriyumvira muri ubwo mutwe wawe, muri ubwo bwenge bwawe ntabyo ushobora gutora. Ndashaka ndakubwire ngo ugukora kw'Imana ni wagerageza kwiyumvira inzira Imana izocamo, bizokubera nk'uwo mupatiri. Ivy'Imana idukorera, ivy'Imana yiteze kudukorera birengeye ubwenge bwacu, biri odora yaho tugeza kwiyumvira. Nico gituma igihe cyose dukoresheje ubwenge turatakara. Igihe cyose dukeneye gushira mu ubwenge, dukeneye kwanariza ibi bintu ntibavyanariza kuko ubwenge bwacu buri limite. Ndashaka kubwire ngo nye nibi bintu niwe yaturemye, ubwenge yaduhaye araza aho bugera, arabizi yuko hari aho tudashobora kurenga ngo dutahure ivyiwe. Nico gituma duhamagare ko kuvyizera, bimwe na bimwe tukanavyizera tutanavyumva, ariko tukavyizera. Tubikuye kuri uyu mupfakazi. Ndashaka ndakubwira ngo wewe umuntu aracara gusanza akubwiye ngo iyo fu agafu kari mu gaseke n'utuvuta turi mu gakarabo ati genda uncumbira umpenge ntibizongera guhera. Bavuga ati abateka mitwe barabaye benshi, abayesikuro babayesikuro, pastori babayesikuro bakenera kuturira ko twacu, bashaka ko nari gupfa hirya yeje nzoca mpfejo kuko yarahejije gutanga icyo yari kurya. Bene data, ndashaka ndababwira ngo hari ivy'Imana idusaba atari uko itwanze, ariko kugira iduhe vyinshi. Hari ivy'Imana itubwira ngo mpibi kugira ngo ndaguhe ibindi birenze kurusha ivyo wari ufise. Bene data, iyi Imana yacu ikeneye ko tubaho dutunze, dutunganiwe, tumerewe neza. Ariko kugira ngo tubeho neza dutunganiwe ni ukugira revelation, ni uguhishurirwa tukamenya ivyacu n'ivyayo, haleluya. Iyo tuyiha ntidusanzaza, ariko iyo tuyiha tuba twiguranye, idusubiza bigwiriye. Mudamu aravuga ati iki kintu kirakomeye, nzoshishikara mbaho
narinzi yuko umwana yari yamaze kumutegura, aramubwira ati peti ejo turapfa, reka tujye hama ejo dupfe. Ariko aronka iyindi message mubwira ngo oya ntugiye gupfa, ahubwo numpe hamushishikara ubaho. Bene data, iyo duhaye Imana ntidukeda. Iyo duhaye Imana dushishikara gutunga. Nico gituma abantu batugiriye nabi n'abantu batatugishije gutangira Imana. Burya nta kintu je burya ngira ibiharuro vyinshi kuko nkora business ndazi cyaje cy'amafaranga. Ariko iyo ngeze imbere y'umurimo w'Imana, iyo ngeze imbere y'igikorwa cy'Imana, ndi umunyantege nke, sinihangana, numva noyiha ivyo mfise vyose hama nkashaka nkagenda ngaragara. Kubera iki? Ndabizi ntaco ndayiha, ndabizi neza ntaco ndayiha itansubiza kigwiriye incuro nyinshi. Ariko bisaba kumva no gutahura no kumenya icyo Imana ibirikira kubwira. Bene data, tugira ubwenge, duhishurirwe, dutahure, tumenye icyo Imana ibirikyo iratubwira. Yesu nashimwe cyane. Uyu mudamu rero aravuga ati okay, Bibiri tubwira ngo aramucumbira aramuzanira. Bibiri tubwira ngo aje kumuha ngo nyagafu na twatuvuta ntivyasubira kandi guhera, ngo babijya igihe kirekire. Abari muri programme yo gupfa bashishikara kubaho. Ndashaka ndakubwire ngo niwumvira ijwi ry'Imana mu gishingo cyaho ubona ko birangiye, ahubwo biratanguye. Ibyo abandi byorangira, ariko ivy'iwawe niwayumvira bizoshishikara bitera bije imbere. Kuko niyo umviriza, erega niyo iduparena, niyo itwinjiza, niyo ituvugira. Ndashaka ndakubwira ngo burya mu urubanza iyo abantu bagiye muri sentare, ikibazo burya ahantu urubanza ruhagaze ni urugabanza ntiruhagaze ko umuntu afise raison ou pas, urubanza ruhagaze ku muntu amuhagarariye. Hari umu avoka ashobora kukudefanda uri mu makosa kandi ukagira gute ukaba libre. Kubera iki? Kuko yaratahuye icyo yokora cyose kugira gute akugire uwera kandi ufise ivyaha. Nanjye ndakubwira ngo avoka wawe uyu munsi ni Yesu. Niwumvira ijwi ryiwe, haleluya, niwumvira ijwi ryiwe azokwirengagiza intege nke zawe, agire gute akudefanda imbere ya data, ubuzima bwawe butere bugenda neza. Haleluya. Kumvira ijwi ry'Imana ntivyoroshe, ariko bigira inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Point 3 twaravuze ngo iyo twumviye ijwi ry'Imana, Imana irungika marayika wayo kugira asanga bagaciro twotakaza ubuzima bwacu bukagira agahinda bugahungabana. Twasomye muri Luka igice ca mbere guhera ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 38 na makuru ya Maria, ya marayika Gabriel asanga Maria. Haleluya. Ayo makuru mwese murayazi, sivyo? Marayika Gabriel asanga Maria, aje kumwanonsa amakuru programme y'ijuru yatanze ku buzima bwiwe. Aramubwira ati Maria, ugiriwe ubuntu n'Imana, ugiye gusama inda, uzovyara umucunguzi w'isi. Maria aja muri confusion, aramubaza ngo none ko naramenye cyitwa umugabo, iyo nda bizogenda gute? Kameme nivyo ivy'Imana biragoye kumva, ariko harimo kameme logique, bizogenda gute? Aramubwira ngo umviriza, marayika Gabriel aramubwira ngo muhemu yera zoza agutera igitutu, amaze gutera igitutu uzosama inda, iyo nda rero izovyukamwo umucunguzi w'isi. Maria akiri muri ivyo, akiciyumvira ivyo bintu, l'opération ico kintu ngene kizogenda, akiri muri ubwo bwenge bw'umuntu, akagerageza kwiyumvira gutahura. Ubwo nyene marayika Gabriel acamuzanira version shasha y'ivyo asanzwe amenyereye, ivyo asanzwe azi. Acaramubwira ngo Elizabeth, umuvukanyi wawe ubu tuvugana n'ukwezi kwa gatandatu agize gute yibungenze. Maria arakanguka kuko yarabizi neza yuko Elizabeth ari ngumba itavyara. Couple Elizabeth na Zakaria bari babizi muri quartier, mu muryango bari babizi yuko ivyo kuvyara, ivyo kuronka ikibondo nta birimwo, ntibizofa vyarana baye. Ariko kuko Imana ari Imana, yacimuzanira karoro ka hafi kuwa sanzwe azi kugira mwereke ngo niwanyumvira
ibi ndakubwiye uzobibonesha amaso kuko naranabikoreye na Elizabeth. Haleluya. Nta kintu Imana idukorera itakoreye abandi. Nico gituma bajya abandi tubigire ko rega ikibazo dokihari nuko twumva umengo abo yabikoreye batanze ruswa. Oya, ntacyo batanze. N'abantu nkawe basenze nk'uko usenga, ni igihe gitandukanye gusa. Shishikara wumvira ijwi, nawe igihe cyawe kiraje kandi kirasohoye, ubona Imana yawe itabara. Shishikara wumvira ijwi ry'Imana, kuko hari igihe twumva umengo bajya abandi sinzi akantu bafyonze, ntago ahari. Basenze nk'uko usenga, Imana ishimwe, basenze nk'uko usenga. Rero Imana yacu ntitoranya ku butoni. Nje ukubwira ngo shishikara yumvire, iraje nawe kugira gute gusohoza kamasezerano yayo. Haleluya. Maria amaze kumva ivya Elizabeth ataduza amaboko, aramubwira ngo jewe ndumusavye wawe, nkora mwico ushaka cyose. Ndashaka ndakubwire ngo iyo decision yari decision igoye cyane ku buzima bwa Maria. Kubera iki yari igoye? Icambere, Maria yari fiancé, murabizi. Haleluya. Yari fiancé na Yohana. Rero murabizi yuko umuntu wese ari muri Horatio hagira ni kuvuga ngo abateza kwinengesera cyane. Imana ishimwe cyane. Rero byamusaba yuko ivyo bintu amenya ngo mbe ibi bintu nzobisigura gute. Hari ibintu bene data, hari ibintu tudashobora gusigura. Hari ibintu mu buzima bwacu tudashobora gusigura kuko bidasiguritse, ariko ndashima Imana iyo twumviye ijwi ryayo irazi gasigura ibigize gute ibitumvikana. Haleluya. Ni Imana iza gusigurira abacu ivyacu bitumvikana, igatanga umuco aho utoshobora gutanga umuco, yo ikazi gatanga umuco. Haleluya. Bibiri tubwira rero hano muri Matayo 1:18-20, Yohana ngo agira imigabo n'imigambi yo kubenga Maria mu mpisho. Aravuga ati Maria kameme twabanye neza, yari umuntu w'Imana, sinzi vyamugoye, ariko kameme ibi sinovyihanganira, inda ntazi ndumva ntaho yihanganira. Ariko ngo Bibiri tubwira ngo Yohana afata umugabo Yosefu afata decision yo kumubengera mu mpisho. Ntarinde kumushayako. Murabizi hari abantu bihuta kuvuga. Bene data, ndashaka nakubwire ngo mu buzima uze wirinda kujija. Hari ibintu utaratahura uyu munsi uzotahura ejo. Hari ibintu uraba ukumva umengo sivyo, ariko ejo uzovyumva. Ntiwihute guca imanza. Tuze twiyahurira gute kurorera. Mugi Imana yacu iri patient. Natwe tubwiye tu developer patience muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Yosefu aravuga ati kame ibi bintu sishaka kumubwira nabi, ariko ngira ngire shiho distance ntarinze kuvuga. Haleluya. Ariko ngo marayika ngaramusanga. Haleluya. Marayika aramusanga ngo aramubwira ngo Yosefu ntutinye gutwara umugore wawe Maria, kubera ngo atwaye inda yande yamwemu yera. Yosefu yumva aratekanye mu mutima. Kubera iki? Kuko abwiwe origine y'ivyo yabonye. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, niwumvira ijwi ry'Imana, nta gihe na kimwe iyi Imana izoduta mu rudubi. Nta gihe na kimwe. Haleluya. Point 4 rero twaganiriye ngo iyo twanse kumvira ijwi ry'Imana dutakaza amahigwe yo kuba mu kibanza Imana iba yifuza ko tubamo. Ubu rero tugiye kumva les conséquences, tuje kumva inyungu, rero tugiye no kumva ingaruka. Haleluya. Burya iyo umuntu yabwiwe avantage ivuka abwiwe na inconvénient, siko bimeze. Kugira ngo nawe ushire ku munzane wumva ati ngire gute, mfati iki ndekiki. Haleluya. Kuko ikintu cyose, ikintu ko kiri avantage kiriga na inconvénient. Kumvira ijwi ry'Imana bifise inyungu, no kutayimvira bifise navyo n'ingaruka, ariko nimbi. Ariko nva no kubwira iki gitondo ngo hitamwo neza, uhitemo kumvira ijwi ry'Imana. Kubera iki? Uzobona inyungu. Ushobora kutayibona uyu munsi, ariko to uta uzobona icyatumye Imana ikubwira icyo ikakubwira uyu munsi. Haleluya. Twasomye muri Samuel wa mbere igice 9
guhera ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Bibiliya itubwira ngo ukuntu Sawuli yahagurutse aja guhiga indogoba za Sekishi zatakaye, ngo bamara iminsi 3 bagenda, izo ndogoba barazibura. Hagera ahantu Sawuli abwira umukozi, aramubwira ngo sha reka tugende dusubire inyuma kwa data, kuko mu gishingo c'indogoba agiye kugera ahantu hagarika umutima ku bwacu. Haleluya. Ariko ngo umukozi aramubwira toya, nitwomara 3 jours tugendagenda n'inzara munda hama dusubira inyuma gutyo. Aramubwira ngo muri iki gisagara hari umukozi w'Imana, reka tugende kumuraba. Haleluya. Hari gihe twosanga duhishuriye ivyizo ndogoba. Duhimana icubahiro bene data. Abo twari kumwe twaraganiye turavuga ngo burya hari ibintu bitakara mu buzima tukibaza yuko ari gutakara, ariko ariyo nzira yo kudushikana ku masezerano y'Imana. Hari ibintu uyu munsi wifuza ariko urabona, ariko ivyo bintu ntushishikare ubiririra cyane, ariko hanga amaso ijuru wumva ico Imana ikubwira, kuko hari ivy'agaciro biri imbere biruta ivyo uri kurabona umengo biko biratakara. Ariko go muri connect wumva ico Imana ivuga, ube maso, ntutakaze opportunity nimwe. Ico Imana akubwira gukora ugikore, kuko nico cyo kizogushitsa kuco Imana ibishaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sawuli ku murongo rero uyo murongo ugeze ku murongo wa 21, ngo Sawuli ahura na Samweli. Samweli aramubwira ngo mbe ivy'igiciro vyo ivy'igikundiro ntivyabikiwe wewe n'inzu ya so. Sawuli aramubwira ngo mbe ivyo bintu mbwira ko ntavyumva, erega jewe ngira ntiwamenye. Jendi Sawuli mvuka mu muryango wa Benyamini, niwo muryango wa nyuma wa 12 mu muryango wa Isirayeli. Ntacyo turi iwacu turabanyuma muri wa Benyamini, ni kuvuga ngo nuwanyuma w'uwanyuma. Ariko hamwe kubavuka bwa nyuma Imana iramutoranya. Ndashima Imana yuko Imana yacu idatoranya ku butoni. Imana yacu ihita mu ishaka, ikamukoresha uko ishaka, ikamukoreshereza igihe ishakiye. Nico gituma Imana yaguhisemo nta muntu yohagarara ngo akugwanye, ntibikunda. Yesu nashimwe cyane. Sawuli abahejeje kutahana ubwami mu gishinga icyambere. Samweli yamubwiye ngo indogoba umaze igihe urondera zarabonetse. Mu yandi majambo icyari cyakuzana insizo ndogoba, ariko wari waje kuronka ikiruta indogoba. Ndashaka kubwira ngo hari biruta bijya uri kurasengera uyu munsi, biri ahantu ankashete ntavyuzi, ntavyo uratahura, ariko birahari. Ariko nuko ushishikara wegera Imana igenda ikuhevera, ikwereka ibindi utazi. Haleluya. Kuko akenshi iyo dusaba ibyo twabonye ahandi, ariko bire tubwira ngo ivyo amaso yacu atarabona, nivyo amatwi yacu atarumva, ngo nivyo bikira abagenda bagira gute batunganye. Hari biruta ivyo uzi wabikiwe niwumvirije y'Imana. Sawuli ahawe ubwami. Inyuma yo guhabwa ubwami muri Samweli wa mbere 15 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 3, Samweli ngaramusanga aramubwira ngo Uhoraho uyibuze ivyo abamaleki bakoreye Abisirayeli ngo mu gihe bajabuka. Haleluya. Rero ngo genda abamaleki bose ubasange, ubice ubatikize. Umviriza, guhere ku mwana yonka, wice ikintu cyose ucice ibitungwa vyabo, kuko Uhoraho Imana nahisemwo, namaze kudesida, navuze ngo nta kintu na kimwe nshaka gusubira kubona cy'abamaleki kibaho. Muri 15 rero guhera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 23, Sawuli ngo aragenda gutera abamaleki. Ngo ariko ngo aragenda ngo yica ibintu byose abona yuko bidafite akamaro. Yica twana duto, yica batamakazi, yica ibintu byose bitagira agaciro, yica inka z'imiguta, yica ibintu byose bidafite akamaro. Ngo ariko inka nziza ngo ibintu byose by'agaciro ngo arabizana, ngo agera ahantu abishikana muri Isirayeli. Ngo Samweli ngaje kumuraba aramubaza ngo mbega vyagenze gute kuhoraho yakubwiye yuko utikiza ikintu cyose, ivyo ugo gwanaga numva inyuma yawe n'ugwanaga ruva kuki? Ayo majwi y'inka, ayo majwi y'impene, ayo majwi y'intama numva inyuma yawe na majwi yiki? Acaramubwira ngo kameme ngo twagaragaje kuraba ivyiza birimwo turabikuramwo kugira ngo tuze dushikanira Imana yacu. Samweli aramubwira ngo mbe Imana ihimbagwa n'ibimazi kurusha kuyumvira. Iki gitondo cyanda kubwire ngo nta kintu woha Imana nginezerwe, ari ikintu cyambere Imana igushakako no kuyumvira, ugakora iki kubwiye, kuko ntacyo woyiha itaguhaye. Sivyo?
ni nk'umwana ageraho umuvyeyi. Umwana wawe mu rugo niyo aguhaye igisuguti azoba aguhaye ku gisuguti wamuguriye. Ni kuvuga ngo nta kintu gishasha aguhaye kuko aguhaye ivyo wamuhaye. Bene data, natwe nk'abana b'Imana nta kintu tworonka duha Imana kigutuma tuja en dehors y'iki kiratubwira gukora. Nico gituma caramubwira ngo mbega ninde yakubwiye yuko Imana ihimbagwa n'ibimazi, ariko Imana ihimbagwa no kuyumvira. Samuel caramubwira ngo kuko utumviye Imana nayigukuye ku ngoma. Bene data, kutumvira Imana bidutakaza ama position tuba turimo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hari abantu turi hano dushobora kuba turiko turaba mu buzima les conséquences zo kuba tutumviye Imana. Ariko ndashaka ndakubwire ngo ntaco bitwaye. Kahise yacu ntitubuze gushishikara kwa avance. Dufise Imana itanga kandi karyo. Haleluya. Dufise Imana igira gute itanga opportunité zindi. Reka dusubire duhagarare neza. Dusubire duhaguruke neza. Tube mu kibanza Imana ibidushakamo. Dukore kibiri kiratubwira gukora. Haleluya. Point 5 y'uyu munsi rero. Twari tukiri muri resume. Imana ishimwe. Mbere Imana ishubahiro. Haleluya. Kureza Imana ivyoroshe. Haleluya. Point 5. Tugiye kuvugana ku jambo rivuga ngo iyo tutumviye ijwi ry'Imana duteza uruhombo abo tuba turi kumwe nyene tukisanga mu kaga gatejwe n'ubugarariji bwacu. Turaja muri Yona 1. Yona 1 igice ca mbere murongo wa mbere. Yona 1 murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti va hasi uje Ninewe cya gisagara kinini ukiburire kuko ivyaha by'abaho vyarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho itarushishe. Ave mu nyonga ziwe amanuka Yopa abona ubwato buje itarushishe, atanga amahera y'urugendo atambukira muri bwo ngo ajane n'abagiye itarushishe ngo ave mu nyonga z'Uhoraho. Muracakarongo hano Yona yanse kumvira Imana, yanka gukora ikimubwiye, afata urugendo aravuga ati ngira Imana ya Israeli iriki mpora kimbona reka nigira aho itambona. Ariko ndashaka kubwira ngo amaso y'Imana agera hose. Haleluya. Naho wohungira Imana, naho woja itogusanga. Ariko twige kumenya ngo mbega iriki mbwira iki nkora iki mbwiye. Imana ishimwe cyane. Maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga. Haba igihuhusi c'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya, umuntu wese atabaza Imana yiwe. Baterera mu kiyaga ibintu vyari mu bwato ngo baburemurure. Ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gaherepfo yigaramiye yisinziriye. Nuko umukuru w'ubwato aja ahari aramubaza ati wabaye utega wagikaza tiro we, vyuka wambaza Imana yawe, kumbura Imana yawe yodusubiza ku mutima ntidupfe. Bose baravugana bati nimuze dukoresha ubufindo tumenye ubutumye dutegwa ibi vyago wari we. Nuko bakoresha ubufindo bwerekana Yona. Ubwo bufindo ntimumbaze ngene bwakozwe, ariko ngo bwerekanye Yona. Haleluya. Baca baramubaza bati ehe utubarire ubutumye dutegwa ibi vyago uko ukora igikorwa giki, uruwa hehe, uruwo mu gihe gihugu, urubwoko ki? Arabishura ati ndumuheburayo. Ico ni cyambere, nubaha Uhoraho Imana nyene ijuru yaremye ikiyaga n'imisozi n'imusozi. Maze abo bantu barafatwa n'ubwoba bwinshi. Ahejeje kubabwira cyari bagira ubwoba bavuga ati uyu muntu asanzwe. Baramubaza bati ivyo ukoze ni biki? Kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze Uhoraho, kuko yari yabibajijwe, yari yabibabwiye. Baramubaza bati tukugire gute ngo ikiyaga kitureke kibe agahombe kibe agahwekere, kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya? Arabishura ati ni munterure munte mu kiyaga, niho ikiyaga cobabera agahwekere, kuko nzi yuko iki gihuhusi c'inkomezi
kibahora jewe kutumvira ijwi ry'Imana biragapfa. Iki gihuhusi c'inkomezi gihuha gutya nta wundi kibahora ni jewe kuko nagararije Imana. Imana idufashe bene data. Ariko abo bantu barushiriza gusoza baravuga ati kameme aba bantu binine wara abantu beza baravuga bati twebwe gufata umuntu ahema tumute mu mazi twumva bitari byo. Ubashishikara gusoza barabe yuko boshobora gushika ku musozi ngo ariko Bibiliya ivuga hano hantu ngo ariko abo bantu ngo barushiriza gusoza ngo bagaruke hakuno imusozi ngo ntibabishobora kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya kirabananira. Ngo nico catumye batakambira uhoraho bati turakwinginze ewe uhoraho ntidupfe tuzira ubugingo bw'umuntu kandi ntuduharure kamaraso y'udafise igicumuro kuko wewe uhoraho ukoze ico ugomvye. Nuko baterura Yona bamuta mu kiyaga ngo ikiyaga kireka gusuriranya. Maze abo bantu baca batinya uhoraho bihebuje bamuha ikimazi bamusezeranira amasezerano. Uhoraho ngategeka urufi runini ngo rumire Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Imana idufashe cyane. Aya makuru turayumvise dusanzwe tuyazi makuru ya Yona umuprofete afisi atanezererwa nuko abantu batabagwa. Abantu bininewe ntiyabakunda ntiyumva yuko ntiyumva ashaka ko batabagwa. Aravuga ngo iyi projet y'Imana ndayumva ari kubakiza, reka rero je nigira handi ndamubise ndamuve mu maso ngende nikorera ivyo nshaka. Ndashanda kubwira ngo twemeranye n'iki Imana itubwira. Imana ishobora kudutuma ku muntu utakunda ariko niya mugutumako genda umusange. Yesu nashima. Ishobora kugutumako ku muntu utumva muri wewe utiyumvamwo ariko ari gutumye genda ubikore. Si wowe ubikora ni wikora ku bwayo. Ndashanda kubwira ngo twebwe turi ntunga mu gishingo cayo. Duhagenda hitubwiye kuja dukora ivyo tubwiye gukora ntidukora ibiri mu bwenge bwacu ariko duteza gukora ibihwanye n'ivyo yo ishaka. Ntiyigeze Yona ntiyakunda baninewe yumva yuko kubaburira bokira bagatabagwa ariko yumva ngo kutababurira bari bupfe bivanye n'ugwanka bafitiye. Ariko ndashaka kubwira ngo uko Imana reka turabe muri direction imwe n'umuremyi wacu twige gukora ivyo ishaka ntidukora ivyo twumva ariko dukora ivyo ishaka. Haleluya. Twebwe ivyacu bishaka bihombe ariko ivyayo bitera imbere. Twemeranye nico yemeye hama twanke twivuye inyuma ico yanka. Yona ahungira gitarushisha agiye mu bwato yicariye mu bwato bagitangura kugenda we baragenda ahantu muri ko ari iryamira ati uhoraho ndamuhunze ntahazonkura reka ndamuve mu maso. Ariko ndashaka kubwira ngo inyonga z'uhoraho zigera ahantu hose naho twomuhungira ngo bikunde kuko icyo ashaka gukora cyose aragikora. Imana ishimwe cyane. Ngo bakiri mu rugendo ngo hatera imifunda myinshi mu mazi ngo abantu bafatanije urugendo ngo batangura kuvuga ngo ngira ubwato bwaremerewe. Batangura gufata barabadandaza bigire muri business zabo baranguye imitahe yabo barayifasha bayita mu mazi ngo barabe yuko ubwo bwato ngo bashikana kuko ndashaka kubwira ngo amagara ruta amajana. Ivyo ushaka ubishaka uko ukomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Burya ivyo uri kurasengera nuko amagara ari meza siko. Haleluya. Harakara nkunda kwivugira ati burya iyo umuntu agiyemo serumu akaremba shaka ufise projet z'amashantiye 10 y'amashantiye yose urayibagira ugatanga urusengera amagara. Rero aba bagabo bari bavuye kurangura baranguje imitahe itagira uko ingana ariko bamaze kubona amagara yabo ari yandanje bafata vya bintu vyose bakamati wewe gute Yohana we ni gute ivyo we tubita titanyarutsa ahubwo timwatevye tanzoronka ibindi dupfe gushika ku musozi.
Haleluya. Bibiliya tubwira rero ngo bagera ahantu bya bintu babitaye ariko babona ubwato buranze. Bagera ahantu baravuga none hari ikibazo iki, ibi bintu kuri experience tubayo imyaka tumaze n'ubwa mbere tubibonye aho amazi amera gutya, hari ikibazo kihari kandi ni hagati yacu. Haleluya. Ngo baragenda basanga Yona aho yiryamiye, bivuga ngo aho yigaramiye, baramubwira ngo we wagikaza atirowe vyuka, ivyo turiko turabona bo ntavyubona, ivyo turiko turabamwo ntubibona. Baramubaza ngo wewe uri umuntu nyabaki d'abord, kuko abandi bose turabizi bakora business, wowe urinde? Nawe arababwira ati jewe ndi umuheburayo nubaha Imana nzima. Ati wewe niwe duteje ibibazo. Ati none uri mu biki? Ati ndiko muhungu uhora. Uko uhungu uhoraho wamuhungiya? Nta muntu yohunga amaso y'Imana bene data. Haleluya. Reka twemeranye n'ikishaka kumuhunga ntibikunda. Erega iyi si n'ijuru n'ivyibo, agufumviriza agutorera hashaki. Kwemeranya n'ivyo ishaka nibwo butunzi nayo mahoro, nibwo buzima. Kwemeranya gukora n'ivyo ishaka niko gutunganirwa, niko gutabagwa kwawe nanje. Haleluya. Ati ati none uri kuja? Ati byagenze gute? Ati Imana yambwiye ko ngende Ninewe. Ati none nayihunze. Avuga ati aramubaza ati none dukora iki kugira ngo ayo mazi ntatwice twese, dukora iki? Baca babaza Yona. Abo bantu bari abantu b'abanyabwenge, baravuga ati kameme ntitwafata decision twenyene, turi kumwe na reconcerne, reka tumubaze nyene ibintu nyene dossier, uvyumva gute? Arababwira ati uko ndabibona ibi bintu bivanye n'uko nzi Imana, aha nta kindi cyo gukora nukunterera muri ayo mazi, hama ibisigaye ikazonjerera muri ayo mazi, izonsangayo nizomenya ivyo ikora. Ariko abo bantu bararaba baraganira ati uta umuntu mu mazi sivyo. Murabizi ibigumbagumba, rege tugira ibigumbagumba, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yacu nta santime igira. Haleluya. Imana nta emotion igira, nta santime igira. Imana yacu nukuri irera. Abantu twumva umenga Imana yacu, Imana yanje ntiyovyemera. Izovyemera. Izovyemera. Niwakora ibitandukanye n'ivyo ishaka izokurekura. Kuko rige tuba twumva umengo twokora ivyo dushaka, twokwivayanga uko dushaka, twokwiberaho ubuzima uko tubushaka. Imana yacu, Imana yanje ni nyakigongwe, Imana yanje ngo ni rukundo kandi ni nyakigongwe, ariko irahana. Ni umuvyeyi ahana. Kandi iyo umuvyeyi akubita umwana ntamukubita kuko amwanze, ariko amukubita kugira mugorora. Ariko mu kumukubita umwana ararira agahamagara n'ababanyi bakaza gutabara. Haleluya. Babaga batiyo kumuta mu mazi katari vyo, ko twumva imbabazi, twumva impuwe ziduze. Ariko ngo bagerageza gusoza cyane kugira barabe ko vyokunda ngo bashike ku musozi, ariko ngo birabananira. Ngo amazi ashishikara gusuriranya cyane, ngo bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo uhoraho Imana, amaraso y'umuntu ntiyaduharure ko. Imana ishimwe cyane, kuko barabona yuko kumutera mu mazi egari urupfu. Ariko ndashima Imana yuko abayo, haleluya, haleluya, abayo yamibarinze, abayo yamibasanga. Ngo bakimuterera mu mazi ngirekura urufi runini, ruragenda ruramumira, rumushira mu nda yayo. Ngo Yona amara iminsi 3 n'amajoro 3 ari mu nda y'urufi, ruramutwara rumucira ku musozi, ruramushikana. Bene data, kumvira ijwi ry'Imana biratugora, kuko hari igihe tubwira ibigoye, ariko niyo nzira yo kubaho kwawe nanje, niyo nzira yo gutunganirwa kwawe nanje. Haleluya. Point ya nyuma turangiza. Mu gihe cyose twiyemeje kutumvira ijwi ry'Imana, nitwumvire mpwemu yera, bidukwegera urupfu. Turaja mu vyakozwe n'intumwa 5. Ivyakozwe n'intumwa 5.
Vyakozwe n'intumwa 5 guhera ku murongo wa mbere. Bibiliya tubwira ngo kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itongo afatanije n'umugore wiwe Safira. Iyi ni couple bari mu ishengero rya mbere yari iyobewe na Pasteur Petero. Iri shengero rero ryari très sérieux. Ryari shengero Bibiliya tubwira ngo abantu bari muri ryo ngo basangira ivyabo vyose. No kuvuga ngo nta mutunzi yabamwo nta mukene yabamwo. Ryari sengero riteye ubwoba. Bibiliya kaje tubwira ngo uhoraho yama baha bakizwe igihe cyose. Kubera iki? Ryari shengero rizi ico ririmo. Rero aba bantu iyi couple yari bamwe mu bafidele b'iryo shengero. Bagira umugambi mwiza wo kugurisha utwabo. Nta kibazo kirimo. Kandi hari umugabo yitwa Ananiya wagurisha itongo afatanije n'umugore wiwe Safira. Uyisigariza ku kiguzi cyayo umugore wiwe abizi. Azana igice agishira imbere y'ibirenge by'intumwa. Petero aramubaza ati Ananiya, ni giki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera ukisigariza ku kiguzi cy'itongo? 4 ukirifise ntiryari ryawe kandi umaze kurigurisha ikiguzi cyaryo ntuba wari gikoresheje uko ugomba. Ni giki cyatumye wigira inama mu mitima wawe gukora utyo? Sabantu uhenze, Imana niyo uhenze. Na mitende guhenda abantu. Haleluya. Navyo sivyo ariko afazari basi. Mpenda jewe ntaco ariko ntuhenda Imana. Haleluya. Haleluya. Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Imisoro iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Abasore bari hafi baca baramutekera, baramwivakiye bamukura hano, bamugenda kumuhamba. Haheze nk'isaha 3 umugore wiwe arinjira atazi vyabaye. Bene data, ubujyajya buragapfa. Ubujyajya mu nzu y'Imana buragapfa. Ubwiyorobotsi mu nzu y'Imana buragapfa. Ndashanda babwira ikintu kimwe. Abantu twaramaze kumenyera gukina. Tugakina, tugasubira tugakina. Ariko ndashanda babwira ikintu kimwe. Kandi akibabwiye ndabinginga nk'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu twagiyemwo si mikino. Twaramaze kumenyera ibi bintu, twaragiye turabimenyera, turamenya ko ari ibintu byo gufyiniramwo, umuntu yivugura icyo ashaka, umuntu yikorera uko ashaka, umuntu aragera ahantu ukamengo nta kigera umuntu kigihari. Ariko ndashanda kubwire ngo ibi bintu twagiyemwo biri serieux. Imana twize iri très serieux. Twige kubaha Imana bene data. Twige gukora iki tubwiye gukora. Twige kutayimenyera Imana, ugupfa kwacu, urupfu rwacu, agahinda kwacu, ukubaha kwacu, ukononekara kw'abana wacu. Mviriza, bidepandana n'ingene twafashe Imana. Imana ntitwayifata nk'Imana bakinisha. Mviriza, tuzogira ingorane. Ananiya na Safira bari mu muryango, babizi yuko uwo muryango ni umuryango udafyina, ariko bo bagumana agafyinya. Amahera twoyatanga yose. Tora yabashira yarakwiye. Ariko ndakunze Petero yavuze hano hana ati itongo ntiryari giwanyu. Erega ikibazo kubera iki mugerageza ko impressiona abantu kandi ubizi neza yuko ivyo uri kurakora bitari byo. Ndashaka bene data duhindura imfaso yo kubaho nk'abana b'Imana. Uyu munsi turiko turabona ishengero ritagira impact kubera kubaho ubuzima bw'igiporoti kurusha kubaho ubuzima bw'Imana. Turumviriza, tworoherwa kugira pratique z'idini kurusha kwimika Kristo mu buzima bwacu, bikadutuma tubaho ubuzima budahinduka, tukabaho ubuzima tugaragara nk'abantu b'Imana, ariko imikorere yacu igaragaza Satani. Imana idufashe.
Haleluya. Dufise Imana bene data idakina. Imana yacu iri très sérieux. Twige kuyikorera, twige kubana nayo turi sérieux. Icyo utarumva, icyo utaratahura, uvuga ibwire ngo Mana iki sindacumva. Erega n'umuvyeyi natwe turabana. Ne fais jamais ibintu byo faire semblant. Kugerageza kuza kwemeza mwene data. Bireke. Ba wewe. Ba vrai. Imana igukunda wewe ukuri. Igukunda intege nke zawe. Icyo utarashobora kimubwire ngo iki sindagishobora. Aho kuza kugerageza kwemeza abantu. Aha nta muntu mviriza nta muntu twaje kwemeza ariko twaje gukorera Imana. Umuntu wese mu rugezo ahagera ahashikana. Nta competition turimwo, turi mu murimo w'Imana. Turabana b'Imana bakorera Imana, turabana bariko baserva mu rugo rwa papa wabo. Ndashaka ndababaze, iyo abana muhira bariko barakora, muhora ubona umwana agerageza kwereka gushaka kuminimiza abandi bana mu muryango. Jamais. Kubera karabizi yuko n'umwana akorera mu muhe, n'umwana akaserva iwabo. Rero iyo umwana serva iwabo akorana umutima wose. Ananiya na Safira bakora ikosa rikomeye. Bagerageza kwerekana yuko bumva vision barimo, ariko batayumva. Ndashaka ndakubwira ngo icyo utaratahura umunsi uzogitahura ejo, ariko ne fais jamais semblant. Ntugerageze kwishushanya, ntugerageze gukora ibintu kugira ngo wemegwe. Oya, kora ibintu wumva kandi ubikore neza. Imana ishimwe. Ibyo utarumva usanga umurongozi mubwira ati jewe umuvyeyi ibistana byo wumva burya. Hama burya iyo umuntu umaze kumenya hagwaye umenya n'ingene umufata. Siko bimeze. Iyo umuntu uza ati naka umwana wanje afise intege nka umenya ingene uzimurinda. Ariko iyo ushatse kwerekana yuko uri bulldozer, kerekana yuko ibintu byose ubimetriza, kerekana yuko uri umuntu yamaze kurengana, bene data bituzanira kaga kuko ubuzima bwacu nitwemeranya n'ico turi. Reka tugire gute tuba abantu bari vrai. Ibyo tutarashobora Imana ntizobiduhora, kuko irabizi yuko intege nke zacu izogenda zitumara. Ariko tubanze twemere ko dufise aho tugwaye. Aho ugwaye kuba utameze nka naka si icyaha, ariko mu butandukane bwacu Imana yaraduhuje kugira ngo twubake umubiri wa Kristo. Rero twige kugira gute kwemeranya n'ico turi, ntitugerageza kwishushanya ngo dukore ibintu bitandukanye n'ico Imana ishaka. Haleluya. Je no gushima, ariko Imana nayo niyizi imitima yacu, niyizi ukuri kose. Haleluya. Je namambwira abantu, iyo tuje hano turi ba marayika pe. Iyo turaha ukavuga ati yo abana b'Imana we barera we, ariko aho hanze twashika muhira bakamenya ati yo Shetani arashitse nguye kandi avuye mu nzu y'Imana. Imana idufashe bene data. Ibi tuko turatwenga ariko biri très sérieux. Tureke kwishushanya, ntitukaba abantu batemera guhinduka. Burya umwansi wa mbere dufise ni twebwe, ni kameremere yacu. Kandi kameremere yacu kugira ngo tuyipfe nuko twemera tukayibamba. Kandi nta muntu azoyikubambira, ni wewe guhaguruka uvuga ngo Mana ndabizi yuko ntanezererwa n'umugisha w'uwundi, ariko ndakwinginze shoboza minkomezi zo kurengera ico kintu gituma ngira umubabaro mugenzanje yahezagiwe. Nshoboza ngirira imbabazi, nyongera inkomezi. Bene data, kamere iragapfa. Kamere n'umwansi wacu. Ananiya na Safira iyo bari kubwira Petero ati mviriza twagurishije itongo, ariko ivyo bintu mutubwira byo ko tubizana byose ntituravyumva. Hari ibintu tutarumva ariko tuzanaya, bwari uburenganzira bwabo. Ariko le fait yukuza bakazana ibidahuye byabaviriyemo urupfu. Bene data, Imana yacu iradukunda kurusha ivyo twoyiha, ariko igihe cyose tuyiyorobetseko tugira ibibazo. Twige kuba abanyakuri kuko Imana yacu nukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
Imana yacu nukuri. Waheze nk'isaha zitatu umugore we warinjira ngo atazi vyabaye. Petero aramubaza ati mbarira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramwishura ati egome nayo. Petero aramubaza ati ni iki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'Imana w'umwami Imana? Ibirenge vy'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana. Uwo mwanya agwa bukumbi imbere y'ibirenge vyiwe. Ya misore yinjiye isanga yamaze guhwera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Twumvise ijambo ry'Imana, twumvise inyungu, twumva n'ingaruka. Iki gitondo ndavyizera nemejanye na mpwemu yera yuko niwafata ingingo ubuzima bwawe buhinduka. Iki gitondo ndavyumva kandi ndavyizeye niwahitamwo kureka ibitari ko birahimbara Imana yawe, ariko ugafata inzira ikira kubwira gufata, mpwemu yera ari bugushoboze agufata ukuboko akujabutse. Ariko bivana no guhitamwo kwawe. Umuririmbyi yararimbye ngo uguhinduka birashoboka, ariko bivana nuko umuntu yahisemo. Ndashaka nakubwire iki gitondo ngo ijuru ryiteze kumva amahitamwo yawe, hama riguherekeze mu ngingo uzobufasha. Duhagurutse abaririmbyi baduze, tugiye gusenga.